byose birahera ngo ariko ijambo ry'Imana rizokwamaho. Systeme y'isi rero ni ibintu bihera, ariko danje mutari bwamenye bamwe nshaka twiga no munsi nuko urukundo rw'isi rukuramo urukundo rw'Imana. Ntushobora kunda isi n'Imana en même temps. Hari ibintu ushobora kureka kugira ntutsitaze mwene data kandi atari icyaha. Abyumva Pawulo abivuga ati je nta nyama nzojya muri bari abantu nubwo atari icyaha kurya inyama, ariko nta nyama nzojya kuko ninayirya baratsitara. Kwambara neza si bibi, ariko kuri udasinziriye ko wabuze izo mpuzu nziza igezeho nubwo yuko uraboheye ku isi. Ku kazi genda na Yesu, ku ishure genda na Yesu, muri business genda na Yesu, mu ngendo zawe genda na Yesu, aho uja hose Yesu agaragare ntawe ugaragara. Haleluya. Gukunda Imana, hari urukundo ukunda mwene data, hari urukundo ukunda umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umwana wawe, ariko hari urukundo ukunda Imana. Yesu aramwaje ati bihe commandement ibwirizwa risumba ayandi mu ibwirizwa. Yesu avuga ngo nugukunda Imana n'inkomezi zawe n'ubwenge bwawe, sivyo? Hanyuma acavuga ngo ya kabiri ni gukunda mugenzi wawe nko wikunda. Munawe nyene ngo mugabo bimeze nk'iyo, sivyo? Aha twatanguye ijambo ry'Imana. Murindiye ko dusoma ijambo ry'Imana ryatanguye gukunda Imana, ariko hari urukundo rw'Imana. Abantu benshi navuze ngo abantu bakunda Imana ni bande? Naniteze ko bose baduza ukuboko, ariko turaza kubona ijambo ry'Imana nk'e twereka yuko hari abantu benshi bazi ko bakunda Imana, ariko usanga bakunda Imana kuko ngo urukundo rw'Imana, hari urukundo rw'Imana n'urukundo rw'isi. Iyo isi rero mvuze si imisozi gusa, hari isi igaragara cosmos, hari isi igaragara n'isi itagaragara. Iyo bavuze ngo isi, urukundo rw'isi muri Bibiliya kenshi ruravugwa cyane, l'amour du monde, urukundo rw'isi niyo titre y'ino munsi, urukundo rw'isi. Ahambaza kuko utavuze urukundo rw'Imana cyo kuvuga urukundo rw'isi, ko shaka urukundo rw'isi ruvaho. Haleluya. Habe urukundo rw'Imana. Icyo nshaka mutare nuko ntushobora gukunda byose. Ntushobora gukunda Imana cyane hamba kunda n'isi cyane, ntibikunda. Rero benshi bazi ko bakunda Imana kubera bakunda Imana, kubera batuye, kubera bakijijwe, kubera bagenda mu ishengero, kubera bari muri korale, bari muri protokole, bari muri intercession, kubera bakunda Imana. Ariko ugasanga nubwo bari mu bikorwa by'Imana hari urukundo rw'isi ruri muri bo, kandi ugasanga urukundo rw'isi rurafite ingufu cyangwa imbaraga nyinshi gusumba urukundo rukunda Imana. Cyo gituma rero tugira mu ijambo muri Yohana wa mbere cyo cyambere cya Yohana cyo 2 murongo 15. Asome verset 15 gusa. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Ntimugakunde isi canye ibiri mw'isi. Aha. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese nikuzoba kuri muri we. Umiriza isi yakora avuga semashugwe, indabyo cyangwa ibiti cyangwa imisozi myiza cyangwa amashute. Isi yakora avuga ni system y'isi. Isi irafite ukuntu ikoze. Amen. Hari inyigisho kera pastor yigeze kwigisha komeye. Pastor hari inyigisho yise ngo urukundo, yise ngo n'aimez pas le monde, ntimukunda isi. Iyo nyigisho ikomeye hari imyaka 2011 yakora yigisha ngene abantu bakunda isi, yerekana cyane rote muri Sodoma na Gomora ngene abantu byabagora kuvayo, abagumyeyo bahiriyeyo. Isi irafite ukuntu ikoze, hariho systeme y'isi. Rero benshi navyo baramenya, nicyo gituma mwishengero hari umuririmbyi w'umukongore, sinzi ko akiriho baje, yitwa Patrice Ikimuga, ndamuzi. Yaririmba neza gose, hatsa kaji keza. Yaririmvye indirimbo yise Confusion. Confusion ni kuvuga kuzazanirwa. Avuga ati nagiye mu isi sanga yishengero cyangwa itorero. Hama nshava mu isi cyangwa na mu ishengero cyangwa mu itorero cyasanga isi. Urumvye ibintu bibiri. Aza mu ishengero agasanga isi iri mu ishengero. Yagana mu isi hanze y'ishengero agasanga ishengero riri mu isi. Iyo ndirimbo yako iravuga ngena abantu bivanga. Ugasanga uri mu ishengero ariko isi irakudomina.
watanga kugenda ijambo ry'Imana ugati wewe umunyedini wewe. Hari wambwiye ngo no munsi ngo abakristo bakwiye gutahura yuko ibihe byahindutse. Ati murumva byarahindutse ngo le monde a évolué. Avuga uvuze neza le monde. Kuko isi yarevoluwe, isi yarateye imbere, ariko ijambo ry'Imana ntiryateye imbere. Murabyumva? Hacho ndango cyakora avuga nibiki. Ijambo ry'Imana ntiryateye imbere, ntiryasubiye inyuma kuko nirihinduka. Uko ryari kera niko riri no munsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibintu byose bizovaho. Aya ma ekran azovaho, aya ma bafra azovaho, iyo ntebe wicaye izovaho, izohera. Iyo kanzu nziza wambaye izovaho. Shaka uyigorore uyimese izovaho. Ikirato cyiza wambaye kizovaho gihere. Iyi miduga yose mubona hanze yose izohera. Ndazi imiduga myinshi yaheze itakibaho. Sinzi yiri. Ngira imbaburu no musi. Tendo wakera maze imyaka myinshi. Izane 80 hari imiduga myinshi muri ville, hari ama Peugeot 404, 504. Murazizi? Ntacyo bazi. Yabwo navuka bamwe. Hari ama Citroën. Hari imiduga ama Renault. Genda mu gisagara nyereke Peugeot 304. Ndaye kuyibona. Zaroyehe. Amavewe yari yuzuye igivyo. Amavewe n'amatiya yakora hera ubunye. Ajahe ibintu byose birahera. Ngo ariko ijambo ry'Imana rizokwamaho. Systeme y'isi rero ni ibintu bihera. Ariko danger mutari bwamenye bamwe nshaka twiga no munsi nuko urukundo rw'isi gukuramo urukundo rw'Imana. Nushaka kundi isi n'Imana en même temps. Ndaza turaza kubibona. Isi turi muri yo turaza kubibona. Yesu yaradusengeye Yesu ngo sidabwiye ngo bave muri isi bakure muri isi ariko bazigame muri isi. Muri mwisi mbwa muri abisi. Murongo 15 rero pio nadusomere. Yahasomye soma 16 verset 16. Kuko ikiri mwisi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri. Ikiri mwisi cyose ni iki? Ivyifuzo vy'iki? Vy'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso. Cyakabiri ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo. Bitanduruka kuri data wa twese. Ibintu bitatu Imana ifashe kubisigura. Ikigoye gusigura muri vyose ni cyambere. Icyambere ni ivyifuzo vy'umubiri ariyo convoitise de la chair. Abantu benshi bakunda kwitiranya ivyifuzo by'umubiri n'ivyifuzo by'amaso. Nindazitandukaniro yavyo. Biragoye gutahura. Kwifuza n'amaso kenshi turabifatanya kuko biri kumwe mu bisango birajana. Iyo wifujije urashobora kubona ikintu n'amaso yawe ugacifuza, hariho message ushira mu bwenge bwawe umubiri wawe ukavyakira. Ariko ngaro nako ahane ho agoye benshi n'abatahura baratandukanya neza. Kwifuza convoitise de la chair umubiri ni kwifuza kw'amaso babitandukanije. Kwifuza k'umubiri ni gutahura cyari cyo umubiri. Umubiri ni iki? Saya amaboko, saya amaso, wose wo mubiri bakora vuga ngaha. En fait bakoresheje umubiri nk'uko mengo ni corps. Mu Gifaransa, mu Kirundi biragoye gutahura kuko umubiri wako yatubira ngaha si corps. Ni chair. Chair nuvuga yuko hari umushaha wawe uja hamwe n'umubiri wawe bikavya icyitwa umubiri chair. Sivyo? Uwo mubiri ratandukanye n'amatwi n'amaso n'umushatsi ivyo byose ubona bigaragara. Rero la chair mugiye mutahure ivyifuzo canke ivyamwa vy'umubiri muza gusoma nituhasoma muza gusoma muri Galatiya 5 murongo wa 19 gushika 2021. Galatiya 5:20-21. Muza kubona baravuga liste y'ivyamwa bikorwa vy'umubiri. Harimo ishari, harimo kwankana, harimo kwifuza, ivyo byose muza kubibona. Kugira bitahure nuvuga yuko kwifuza k'umubiri kenshi ibintu bijanye no gusatisfeza cyangwa kunezereza ivyo bintu byose mvuze. Ikintu cyitwa nk'ishari. Amen. Iyo wamubwira ishari kwa umuntu arahezagiwe ukagira ishari nuvuga yuko hari ukwifuza kunezereza iryo shari muri wewe. Ugwanko ivyo byose ni ibintu binezeza umubiri. Hari umuntu anezerwa n'undi ko agize ikibazo. Cyese navyumva. Nshaka kwibaza. Uwundi agize ingorane uranezerewe. Icyo yobona ukanezereza umubiri. Niyo kwifuza k'umubiri. Kwifuza k'umubiri harimo egoisme no kwikunda. Ushaka ko byose ari wewe gusa. Ushaka kura uwundi.
ariko ikintu gikomeye kandi abantu bose batahura nico cya kabiri, kwifuza kw'amaso. Nabwira niba ari ikintu Satani akoresha cyane, ni ukwifuza kw'amaso. Abantu benshi baragwa mu byaha kubera ibyo babona, baba abagabo cyangwa abagore, cyane cyane abagabo, muga n'abagore n'abakobwa baragwa mu cyaha cyo kwifuza. Urapfa kubona umuntu yambaye impuzu, yambaye umukobwa mugenzi wawe cyangwa umudamu mugenzi wawe, ingene yambaye gusa, kandi ukabona ko atashobora kwambara wewe, ugacugira ishari. Iryo shari ryavuye he? Kubera ibyo wabonye, pari ibyo wumvise, ibyo wabonye. Wamubonye gusa ngene yambaye, ucurifuza, ugatangura kugira ngo urukundo kujanye n'ivyo bintu wabonye n'amaso. Urwo rukundo muntabure neza, ikintu gikomeye ngano gutahura yuko urwo rukundo rwigizayo urukundo rw'Imana. Cyo tuvuga ati nimukunda isi, kuko iyo umaze kugira ivyo bintu bitatu, kwifuza ko mubiri, kwifuza kw'amaso n'ubwibone bw'ubuzima, taza kwivuga naco nyene, ivyo bitatu maze kubiba muri wewe, nta rukundo rw'Imana rukiri muri wewe. Shaka uvuge mu ndimi, shaka uririmbe, nta rukundo rw'Imana ruri muri wewe. Ko mushavuriye none? Ati byakweri, ndabibabwiye kugira twikosore twese. Siniko nabatubura urutoke. Twese turakeneye kwikosora. Ahantu hose tubona ko turanyerera mu byifuzo by'isi, twikosore. Haleluya. Ikibazo kihari ni iki? Nuko kenshi iyo uri kurifuza, hari gutaranya kuri kurifuza. Uzobimenyera hambere, iyo ubonye mwene so aronse umugisha, uvyumva gute muri wewe? Ugisha ukuri. Muri wewe wumva gute? Yahezagiwe, yishuwe, yaronse umutwaro, wewe umaze umwaka uri kurasengera, imyaka 2 uri kurasengera, wewe warishuwe. Mbega uranezerwa n'abanezerewe? Mbega urazi Imana ati jewe kuki mbaye wande? Iyo uri kurabaza Imana ayo majambo, Imana yabuze urukundo rwayo muri wewe. Nta rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni ukuja imbere y'Imana ukabwira ati Imana ndagushima ku byo wakoreye mwene data, ndagushima ko wagaragaje ubushobozi bwawe, ndagushima ko izina ryawe rigiye gushigwa hejuru, sindaronka isanje nirashika niba mugendeye. Haleluya. Kwa muganga mutonze muri koridoro, nta kintu kibishe niyo muganga ataraza. Murabona cyane cyane abadamu kwa muganga baba mama ginekologe, murindiriye 15h ntaza, 16h ntaraza, birabishe. Ariko yaje, haleluya, iyo amaze gushika nimero ya mbere ikagenda, nawe uri 20, nawe uri 30, tu ndarindira. Kazima biko birarengana, kazima wa mbere agiye. Nababwire, iyo ubonye umwana w'Imana hezagiwe, ukwiye gushima. Cyane cyane yakwegereye, cyane cyane ari mu ishengero urimo, cyane cyane ari ushobora kuronka, sabidike umugisha uri kwegera na wewe. Cyangwa tubakwiye kunezerwa n'abanezerewe, nusure kugira ishari ko ntakaronse umugisha. Haleluya. Icyo mutari muzi nuko iyo ushima Imana ku mugisha w'abandi, uri kwega umugisha wawe. Imana irakunda abantu barishenewe, abantu bitaha abandi, abantu biyumvira abandi, abantu batikunda, kuko Imana ivuga ati ndabonye umuntu asa nanje. Yesu avuze ngo nimube parfait comme votre Père est parfait. Mugerageze kwegera ubumana, ugabe n'Imana imeze, ngene Imana ihezagira, ngene Imana ifasha n'abanyavyaha n'abansi bayo ikabafasha. We nawe uti ujya sijira no kunywa amazi ari ngaha, uri mu ishengero, sishobora no kunywa amazi, sishobora, akagaye nako nemera. Nta rukundo rw'Imana ruri muri wewe. Urukundo rw'Imana rugaragara mu bumana bwayo. Urashobora kubona uti ibi ntibyaje gushoboka iyo atari Imana. Haleluya. Rero ikintu nashaka kuteba cyane mugabo gikomeye gose, nashaka kwivuga ko kwifuza amaso. Nakora bwira abantu ni yukijijwe, fo kizwa n'amaso. Sanctification irakenewe no y'amaso. Kwezwa amaso. Amaso ni igikoresho cyambere Satani akoresha. Kera nenze kugikoresha ku bagabo gusa, n'abagore. Abagore, abadamu. Uzoje muri conversation y'abadamu uri umugabo umwe umvirize ibyo baganira. Umunsi umwe nageze kubigwamo ntabizi. Cyo ginangire umuseribateri. Hari hano muri dote, bari bateguye dote tugena muri sano turindiriye ko abantu basohoka. Nire turuva ndi mu badamu gusa.
ndumwe esa ibyo numvise basha isaha yose conversation ivuga umushatsi gusa naka yasokoje gutya naka yashokoje gutya gushira bahaguruka bagakora namo k'imishatsi kuma ndaba gutya byose bihagaze ku maso sivyo iyo ubizi ukamenya yuko igikoresho cya Satani ukwiye kwiyubara kudatsitaza uwundi kubera ivyo abona cyane cyane nk'abakobwa cyangwa abadamu mwene so nube igitsitaza kubera mwene so Yesu yapfiriye ku musaraba. Ibyo ukora byose wiyumvire apana we gusa apana ijuru gusa wiyumvira muri kumwe kuko atarukundo Imana ndabwire Imana nta gaciro ikubona mwe atarukundo. Imana ishaka n'urukundo kugira ngo ukunde mugenzi wawe nko wikunda. Hari ibintu ushobora kureka kugira ntutsitaze mwene data kandi atari icyaha. Abyumva Paulo abivuga ati je nta nyama nzojya muri bari abantu nubwo atari icyaha kurya inyama ariko nta nyama nzojya kuko ninayirya baratsitara. Batsitara gute? Barancira imanza barava mu mwuka n'indirimbo nasoko kuziririmba nasoko kujandajanda kubera ikintu ukoze kumbura ushobora kubikora utabizi. Hari umuntu twitwa Timote muramuzi wo muri Bibiliya. Timote se wiwe era mugiriki nyina we era umuyahudi ariko agakiza mu isezerano rishasha kumenya Imana kugira imigendera n'Imana ntibihagaze kuri circoncision cyangwa gukebwa ntibihagaze ngaho. Ariko Timote agiye gukora na Paulo barabwira barayahudi ati nidusonde kukumviriza. Paulo biramwanga igafasha urwembe n'imbugita aragukeba Timote nubwo bidakenewe arabikora avuga ati nanda bikoze ndabwire ibintu sivyo mugabwira munyumvirize ndabikoze ati nta nyama nzojya nimba inyama ishobora gutitaza umwana w'Imana Yesu yapfiriye ku musaraba ndayiretse iyo nyama. Rero nje gituma kenshi ari igihe usanga niko nabwira cyane abakobwa cyangwa abadamu ndavuga ati gerageza wikwize iyo nyambaro yawe iratsitaza mwene data. Hongera ngo nawe wicaye hari ibihimba abibonye acaje mu ntege nke mu byaha no kwifuza. Abana b'Imana ngene horabanyishura biramusha nta rukundo rw'Imana ruri muri wewe ngo hagwa bobuguye numvira ntibagwe beciye kuri wewe bareke bagwe mu bintu ngo muri bisi zose ntihambara nabi. Okay reka wewe ngo aragowe uwo uzotitaza mwana w'Imana reka nibice kuri wewe ugaragaza urukundo rw'Imana wikwize kugira ntutitaze abari mu ntege nke kuko si bose bari mu mpwemu bahagaze amanipo aratandukanye sivyo. Cyo gituma rero mu kwambara cyane cyane abadamu n'abakobwa mu kwambara uriyumvira mwene data uriyumvira uti mbega mwishenga icyo gihe cya Paulo abagore bicara hariya abagabo hariya no munsi muri kumwe gutya puf si umugore wawe ubwo muri kumwe. Aha rero Satani arahakorera cyane wewe uvuga ati no ndi kuri mode quand même je suis umutamakazi si n'umukecuru nambara ibintu ya quand même ndi jeune. Le système du monde système y'isi icyo mutazi nuko abakuturiye bakomeye bazwi ku isi bakoresha abastar babaririmbyi bazwi ku isi bakabaha amafaranga baya Beyonce bande barabaha amafaranga menshi kugira bakeye style shasha arakubita impuzu igera ngaha igaca ipasuro kugera ngaha bien naka yabigize mukondo out bayita mukondo out Madonna kera bayita Madonna Madonna yadugije umukondo uragaragara Madonna. Le système du monde uri kurigana isi mwebwe ni muzi le système du monde icyo barafise plan. Turaza kubona amajambo ngaha akomeye hari amajambo nashaka kubereka abikorano ba kabiri cya kane murongo wa kane 2 Corinthiens 4 verset 4 mwesome amajambo arakomeye 2 Corinthiens 4 verset 4. Nibo batizera bamwe Imana y'iki gihe yahumye imitima. Imana y'iki gihe le Dieu de ce siècle yo mana ni yihe Satani akombo ngo ni Imana bagize iyi ministry mugabo sivyo irafise ubushobozi
hari undi murongo nawe ugeza ngaho. Undi murongo nashaka wo uri Yohana wa mbere cya 5 mu 19. 1 Jean 5 verset 19. 1 Jean 5 verset 19. Soma. Turazi yuko turabimana. Turazi ko turabimana. Kandi isi yose iri muri wa mubi. Isi yose iri he? Isi yose iri muri wa mubi. 1 Jean 5 quand on dit France. 1 Jean 5 verset 19. 19 vuga ngo nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous. Alors kirundi bavuze bitari byo. Turi muri wa mubi. Isi yose ni muri wa mubi. Isi yose iri musi y'ubushobozi bwa wa mubi. Le monde entier, Afrika, Asia, Amerika, Iburaya, isi yose iri musi y'ububasha bwa mugwanizi. Nonese abakizwa cyo tubavuga ngo abarokore. Abakizwa. Nuvuga yuko iyo umaze gukizwa uraronsa ubushobozi bwo gutaba musi. Haleluya! Umviriza, uvuye musi y'umwami w'isi. Ugiye musi y'umwami w'abami. Ya, nimunezerewe. Oh ya. Kumego nimunezerewe. Umviriza, Paulo avuga ngo kera tugipfuye. Tuvuye twari musi y'ububasha bwa Satani. Twakiriye Yesu nk'umwami. Le Seigneur. Apana umukiza gusa. Abantu benshi bafite Yesu umukiza. Yesu umukiza gusa. Yesu umukiza mugakeneye kuba umwami. Nuvuga yuko uvuye musi y'ububasha bwa Satani ugiye musi y'ububasha bwa Yesu. Ariko ikibabaje rero waravuye musi y'ububasha. Wagiye musi y'ububasha bwa Yesu ariko uracari domine n'ububasha bwa wa mwanzi. Uri musi ya Yesu ariko Satani aragutwenga ngo nawe wagiye ndakufise. Ndagufise kuko ndabwira ni kwambara ibigezeho si cyaha. Si bibi. Ariko urakwiye kugira discernement. Kurobanura ugatora. Bazanye kuri plateau nutora vyose. Abakristo bakiri musi y'ububasha bwa Satani baramiragura ibije byose. Twende tu. Vyose aramiragura. Ariko imaze kumenya ko umwana w'Imana arongorwa na mpwemu yera. Atarongorwa n'isi. Atarongorwa n'ivyifuzo by'umubiri. Aravuga ati baguhaye kuri plateau nufunga amaso. Urugura amaso. Ukaraba 1 2 3 4. Nigihe ngaha gishobora kwesha Imana icubahiro. Nikihe gishobora gutsitaza mwene data. Igishobora gutsitaza mwene data ndakiretse. Ikishira kure y'Imana ndakiretse. Ikisubiza inyuma ndakiretse. Ikimbuza kuririmbira Imana. Ikimbuza guhesha Imana icubahiro ndakiretse. Ariko ikinyubaka igihesha Imana icubahiro. Icyo abantu bazobona akavuga ati Imana yawe turayemera. Imana yawe ni yukuri. Icyo ndakimiragura. Hitamwo. Hitamwo. Abana b'Imana uno munsi ntibagihitamo. Ibije byose ni twende tu. Abana b'Imana bari mu ishengero bariko bari domine pa indirimbo z'isi zigezweho. Jira amazi imyaka nkijijwe. Byanse ko domboro imvamo. Ayikunda. Sinuvya vuga mugabo ikijya gitari ni hatari. Danger. Hari akantu karimwo sinzi bagakuye. Narengana mwibarabara kofiro kavuze gusa nca mpagarara. Iradiyo iravuga hajya nkaguma nisamaza niko numviriza tomboro ya solo. Nico gituma isi kugira widetaje n'isi hari igihe bisaba ikiguzi ugahitamwo. Simisi yose jama bikubihira. Hari igihe bitaba kubiha. Bikaba biryoshe ariko nuwabandanya kwizuza ijambo ry'Imana muri wewe. Hazoba renouvellement de l'intelligence. Ivyumviro bihinduke hama bya bidomboro byakunezera ukabivamwo ugatanga kukwegwa n'abajandajandira Yesu. Haleluya. Ugasanga urongera amajambo ahimbaza Imana. Just nzi yuko kumviriza kenshi nabiriza nabwira aho muzobibonera. Uzura indirimbo ukunda usha muri repeat. Igubisubiramwo umunsi wose. Uyizimye izoguma ivugira muri wewe. Haje muzi. Ukavyuka mu gitondo iguma iravuga muri wewe. Hari ibintu byinshi byabaye stoke muri wewe mu mushaha wawe. Rero bijya ibintu by'isi ntuzi amasacrifice bagize. Ntuzi ibitambo cyangwa ibimazi batanga.
nivyo avuga ibintu vyiza, avuga urukundo, amapenzi, ariko nuzi ubushobozi afise aho bwavuye. Cyo gituma rero wewe umaze gukizwa nuja munsi y'ububasha bw'abamugwanizi, nuvuga yuko umuntu wese azoshigwa hejuru adahesha Imana icubahiro umwigiza ku ruhande. Amen. Urashira ku ruhande uvuga uti jewe iwacu si hano, ndi umusitwaye wo mwijuru, ivyo ngaha nibikinganza ndafise umwami wundi. Ndabwire Satani nubwo mwishengero mu igreeze menshi arafise abantu biwe benshi bamuhesha icubahiro, bahishije Satani. Hari abane data abagabo cyangwa abahungu bagwa mu cyaha bava mu ishengero bashikira mu masturbation. Kubera ivyo babona, ivyo bamweretse mwishengero n'ahantu umuntu agiye yumva anezerewe, yumva abona abantu batandukanye n'isi. Ndabwire biranezerewe kwitandukanya n'isi, ni ikintu cyiza gose kwitandukanya n'isi. Harimo na fierté no kunezerwa. Ndabwire Imana yanezerwa ibonye ubwoko bwayo. Israel yari itandukanye n'isi. Imana avuga ngo aba n'ubwoko bwanje, mon peuple. Avyumvise mon peuple, ubwoko bwanje nubwo yuko baratandukanye na bariya, imico yabo iratandukanye n'iriya. Rero abana b'Imana no gusenga muhemu yaradushoboza, tumenye ivyo dufata n'ivyo tudafata, tumenye ivyo tumiragura n'ivyo dushira ku ruhande, turondere inyungu z'Imana mu vyo dukora vyose. Karabeka ikintu kimwe cerekana ngene cyo Yesu yakoze ku musaraba. Galatia ice ca mbere murongo wa 4. Galate 1 verset 4. Galate chapitre 1 verset 4. Yitangiye ivyaha vyacu ngo aturokore muri iki gihe kibi ca none, nk'uko Imana yacu yagomvye niyo data wa twese. Subiramo kandi Galate 1 chapitre 1 verset 4. Yitangiye ivyaha vyacu ngo aturokore muri iki gihe kibi ca none, nk'uko Imana yacu yagomvye niyo data wa twese. Uwo kwaravuga ninde? Ninde? Yesu yaritanze ubwiwe kubw'ivyaha vyacu, il s'est donné lui-même pour nos péchés. Kubera ko yitanze, abantu benshi bazi ko Yesu yitanze gusa kugira turonke agakiza, nivyo. Ariko si ivyo gusa. Murongo wa 4 mwasomye neza. Afin de nous arracher. Amen. Ya. Ngwegeze gute? Go aturokore. Ya. Nimunezerwa no kuba abarokore. Jegi kizwa na kwitwa umurokore. Cyo gihe gikizwa hari kera cyane. Hari kera abarokore bitonda bijuju n'abantu batazi ubwenge. Agende ndasenga gusa. Ariko je n'umurokore. Umuntu yarokotse. Akurokora mu muriro. Baroti bavuye mu muriro. Ari umuriro wari umanutse kwica abantu, ariko abarokotse abantu bashika 8 barokoka. Abandi bose barakubitwa n'umuriro. Rero ngo Yesu aje guturokora muri iki gihe kibi ca none. Le siècle présent, ici turimo, alors système ici turimo, ariko Yesu sugira tuje mu ijuru. Nimba Yesu yagupfiriye kwije mu ijuru, ni kuvuga ko umunsi wakiriye Yesu ubwo nyene ucuduka. None ko gutaduze. Ko gutaduze. Nuko ufite mission. Haleluya. Yakurokoye kana ashaka kukuzigama muri iyi si. Yohana 17 murongo 15-16. Jean 17 verset 15 à 16. Amajambo akomeye muko murayandika nizera. Azobafasha. Singusaba ngo wakure mwisi. Woni Yesu kadusengera tutaranavuka. Ariko ngo barinde wa mubi. Ariko asengera abo bari kumwe n'abazokwizera ku ijambo ryabo, niko yavuze. Sivyo? Nubwo yuko isengesho ko yasenga muri Jean 17, Yohana 17, natwe gira turawo no munsi. Ngo sidasengera mugire gute? Ngo bakure mwisi. Ubise Yesu yazusengeye ngo Imana idukure mwisi. Ariko ngo gire gute? Ngo barinde wa mubi. Haleluya. Amen. Turi mwisi ariko yaturinda wa mubi. Yashaka kuduproteja. Haleluya. Uri 16 nayo soma 16. Sabisi kuko nanje ntari uwisi. Ya. Nimunezerewe? Turi mwisi. Turakora n'amasosiyete y'abisi. Turakorana n'abisi. Turambara n'impuzu abisi bakoze. Ariko ni turabisi. Turi muri iyi si.
turaprofita inosi ariko nturabizi. Isi yo karavuga ni system y'isi, system du monde. Haleluya. Nashaka gutahura yuko urukundo rw'isi rwirukana urukundo rw'Imana muri wewe. Nushaka kuna Imana ukunda isi. Amen. Kwambara neza si bibi, ariko kuri udasinziriye kora wabuze izo mpuzu nziza igezeho, nuvuga yuko uraboheye ku isi. Nimba ushaka gufata ideni ugira ugura ikintu kizimvye gihenze, uzokurikira imyaka 20 kandi wari ufise ikindi kimeze neza kugira umere nka naka, kugira bakwemere, nuvuga yuko ufise urukundo rw'isi. Sivyo? Kuko Paulo ijambo ry'Imana Paulo arandika ngo none ufise icurya nico wambara, ufise ibikwiye, ivyo bindi ni nyongera. Igihe Imana yiguhaye ni vyiza, imbere yuko biguha nuwidoge ngo sinobironse, kuko ni watanga kwidoga ngo kubera iki jewe ntabironse. Hari umukozi w'Imana kera tugikizwa tugeze kumubwira tumubwira ngo hari abavuga ngo Yesu agiraze, hari muri kera ari muri 1994 aravuga ngo Yesu agiraze ngo ntazoshika muri 2000 ataraza ngo no ngo ntakaze. Umukozi w'Imana kwera iki? Ariko yoza ntagura umuduga, ngomba kugura umuduga abasuzuguye bambone. Yagaragaje urukundo rw'isi ruri muri we. Ngo ya Mana ngo yo ndaswe kweri nanepfuye narongoye. Nagenda kubwire ko umugore wawe ntazo umugore wawe mwijuru. Umugore wawe ni ngaha kwisi. Mwijuru nta mugabo nta mugore, sivyo? Niko Yesu yavuze. Muzamuri ko barahimbaza Imana mwese, mwaba mwakijwe mwese. Haleluya. Rero ntusure kuvuga uti ndahagaze kuri ibi. Menya yuko ikintu cya mbere gikwiye kududubiza muri wewe, gikwiye kugira agaciro muri wewe, nukumenya ko izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Intumwa zaraje kubwira Yesu zidamanyama menshi n'ubwibone bwinshi ngo amadayimoni yose duhamagaye izina ryawe arahunga. Azi ngo Yesu agira abahe high five barabaye desi. Yesu arabwira ati ntimusure kwiyemera ngo munezerwa ngo amadayimoni akora bumvira, ariko muntu munezerwe ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uno munsi abana b'Imana bariko barasenga benshi baridodomba bakihebura ku buryo bibagira ko bakijijwe. Ariko Mana jewe nakugize iki? Wamoye iki? Ariko ndakubaze nubwo bavuye amajambo, mbega urafite akazi gakiza? Mbega wararokotse? Ni kangahe ushima Imana ko warokotse? Imisi yose jewe mashengesho namashima Imana kico yakoze ku musaraba. Nkashima Imana yuko namenye Yesu kandi cy'ubugingo budashira. Ndabishima imisi yose. Niyo ndi mu bigeragezo ibintu bimbabaza byose banidodomba, ariko ndashima Imana kugakiza. Havuga ni Imana nubwo ntabironse ibi, ikinezera gusumba nuko utanyatsa agakiza. Icyo mbabaza nuko nabura agakiza. Icyo mbabaza nukumenya ko naje mu muriro, ariko nimba nkijijwe, nimba izajyanje mu gitabo cy'ubugingo, bire byo kwisi bizohera kandi hano kwisi nzohava. Ayo n'amajambo uyamenye ugatanga kuyavuga, Satani araguhunga kuko ntana zo gufatira. Paulo avuga ngo niki kijo dutandukanye n'urukundo rw'Imana? Mbega n'amarushwa, mbega n'ingorane, mbega n'amadeni, niki kijo gutandukanye n'Imana yawe? Bimaze kumenya rero ko ufise agakiza, uzigana na Yesu ahuja hose gendana na Yesu, gendana Yesu, gendana ku kazi, gendana Yesu kwishure, gendana Yesu muri business, gendana Yesu mu ngendo zawe, gendana Yesu ahuja hose Yesu agaragare. Ntabwo yogaragara ko twavuze ibintu bitatu. Twavuze kwifuza k'umubiri, nabwene bigenda, navuze kwifuza kwa maso, ariko cya gatatu cyo ngira nsubira inyuma gato nakivuye kuko murongo wa mbere Yohana wa mbere cya kabiri murongo 17, ubwibone bw'ubuzima.
France avuga de la vie. Orgueil de la vie. Mu Kirundi 17 murongo 17. Aha. Kandi isi iriko irasoma. Kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo. Biriza isi iriko irashirana n'iki? Isi yavuga ni systeme. Ibi bigezweho. Cyo gituma n'abantu muzara abantu bagira amamode y'inyambaro bamaze kuzazanirwa. Bamwe confusion. Hamwe bagira impuzu zirezire bagasura kuri ngufi bagasura kuzakera babuze ibyo batora. Biko birahera hamwe n'iyisi n'ibyifuzo byayo. Ariko ukora ivy'Imana igomba. Haleluya. Yamaho ibihe bidashira. Yamaho ryari Sunywa 16 says kuko ikiri mw'isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo bitanduruka kuri data wa twese ariko vyanduruka mw'isi. Ubwibone bw'ubu bugingo, l'orgueil de la vie. Ndazi ko benshi muri mwebwe baravuga ati je nta bwibone mfise, sivyo? Nta bwibone mfise, ariko Imana irabona umutima wawe kufise bwibone utawufise. Utahuye muri Abikorino ba mbere igice 4 murongo w'indwi 1 Corinthiens 4:7 havuga ngo niki ufise utahawe, nimba waragihawe kweki wirata cyangwa wishima nk'uko utagihawe. Ikintu cyose ufise ciza, simo munyumve neza, ikintu cyose ufise gitangaza abandi. Ushobora gutangaza abandi ku burebure bwawe, canke imishatsi yawe, canke ubwenge bwawe mu ishuri, canke nuvuga ijambo ry'Imana, canke nuririmba. Hari ikintu ufise gigutandukanya n'abandi. Icyo kintu cyose ufise. Hari ingabire ufise yo gusengera abantu, hari ingabire ufise yo kuririmba, sinzi ingabire ufise, ariko ari ikintu bavuga ati ujya muntu afise ikintu. Hari ingabire y'ubwitonzi, hari bafise ingabire y'ubwitonzi, hari ingabire yo kugira ikiganza cyiza ku bantu, kuganiza abantu, gukundana, hari ingabire yo gukundana. Ariko icyo kintu cyose ufise, cyo mu gihe bavuga ngo waragihawe, made in heaven. Byakorewe he? Nta na kimwe wowe ufise utahawe. Mviriza, ikintu cyose uzi ko Imana agiye guhaye, kuko Yohana igice cya mbere umurongo wa 17 Jacques 1:17 ngo tout don parfait, ingabire yose nziza yavuye he? Mu ijuru. Ingabire yose si imvura gusa iva mu ijuru. Ibintu byose cyavuye mu ijuru. Nimba cyavuye mu ijuru rero menya ko Imana yagiteguye kugiguha utaravuka, utarabaho. Yari yateguye guha ingabire, inshaka impano, sivyo? Ariko rero umaze kwironka ugacugara ukavyimba ngo jewe hajya batambonye ntagishoboka, ntaje ntibaririmba. Umva umaze kubona yuko uri important, uri gihangange, canke gihangange ko bavuga, wamaze kubona kuri kurundi kwego, aho rero ukibone. Ushobora kumwira uti Yesu sinzwi sindi hatari canke iki, ariko muri wewe hari ubwibone. Ubwibone kenshi nambwira abantu, hari abantu babona umuntu araronsa amafaranga ngo yo amafaranga yamusarishije, ngo sikase ubwibone, ngo ashaka kuva aronke amafaranga, ngo afite ubwibone. Reka nababwire ni amafaranga si yamuhaye ubwibone, amafaranga yagaragaje ubwibone. Hajya wabona agenda gutya, yari afite ubwibone gutya, bwari bwihishije muri we, none yibone gute ataca afise ayerekana. Wamuhaye kashe ntiwegere umuduga wanje, cyo nabize nkaho urakize wewe, kubera aronse ibyo agenderako ngo agize ubwibone. No, yari abufise. Hari abantu ngaha anye wasohoye ugapuriza, wotangara ibintu binyegeje muri bo. Biriya mugabo ntavyo ubona. Cyangwa tuvuge gusenga, iyo kurasenga uzavuga uti Imana nibyo ntazi bisohore. Bisohore biveyo. Biveyo. Nabwire, ubwibone abantu benshi bafise batazi ko bafise, nabo babwire. Kumva ko naka yakuvuze nabi, gashobora udasinziriye. Ntiyagukubise, ntiyakurashe, ntiyagufunze, nta mafaranga yakwatse, nta rugo rwawe yateye, yakuvuze nabi, yagusuzuguye, yagushize hasi, urabe udasinziriye. Ubwo n'ubwibone.
abo twari kumwe mu gitondo nababwiye nti iyo kenshi ugize ikibazo Satani ateye imyambi ukababara gose cyane cyane mu ma emotion cyangwa amarangamutima cyangwa ibishobisho kenshi ubabara kubera uri buzima kwera urabaho ni wewe ubaho si Kristo abaho muri wewe ariko iyo maze guca bugufi si wowe uboneka ni Kristo aboneka ukuvuga avuga Kristo uguhama ahama Kristo ukwiba araba Kristo ubivye uyo muhimbiri ari he basho mana ndamuvumye mukubita inkoni aina masengesho yo mu mubiri nta rukundo rw'Imana ruri muri wewe uzuye urukundo rw'isi. Kera nahise umugenzi ino yakora ino umunyamerika yaguze imodoka nshasha bako arayoza yaguhagaze hejuru yayo my baby mo bebe wanje ntagira gukorako urumva urukundo rw'isi ruri mu bana b'Imana ariko no jambo rishaka rudurusohore tubwire Imana ati Imana bino bintu byose mfise ni byawe niwo bimaye ndashaka utahure yuko ubuzima bwawe uhe Yesu. Ndabisubiyemo abana b'Imana benshi Yesu bamugize umukiza ariko ntibamugize umwami kweka atari umwami kuko yumva yuko hari yagufashe yabaye ikiraro inzira icyambu yandirimbo icyambu cyo kugenda mu ijuru ariko nushaka kubera umwami nushaka kugira control y'ubuzima bwawe nicyo gituma kenshi uvyuka ukagenda senze kuko urafise control urafise ubwenge urafise inkomezi ariko guca bugufi orgueil de la vie iyo ufise ubwibone bw'ubugingo cyangwa ubuzima bisigura yuko wamaze kubona ko wowe wikwije. Haleluya. Rero gira urukundo rw'Imana bisaba ko uhitamo gukuramo ibintu byose ukavuga uti si je nkibaho ni Kristo aba muri jewe. Hari murongo ukomeye nashaka dusome muri Yeremiya 17 murongo w'indwi ushaka 8 uno murongo ndawukunda cyane kuko nusigura ibintu byinshi gose muga muri context turimo ngoma kwereka ngene isi turimo tukikujwe n'isi avyumva ngo arahiriwe soma pio arahiriwe umuntu yizigira uhoraho uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi gitewe iruhande nikiri mu mazi wavyumvise nikiri mu mazi gitewe iruhande y'amazi gishorera imizi yaco imizi iruhande y'uruzi kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto kizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi nikizoruhuka kwama. Umwaka w'uruzuba ni ryari kuri iyi si umwaka wose n'uruzuba muri systeme y'isi hariho pression y'isi hariho systeme y'isi hari ibigezweho hari ibintu ukora bakagutwenga ngo wewe ugipeiza ariko ngo bushuhe iyo chaleur nakizokugira kubera ufise imizi iyo mizi nayo irapenetra mu isi ikagana mu mazi amazi ni ishusho y'ijambo. Haleluya. Iyo uba mu ijambo nukuva yuko naho haba uruzuba naho haba ibigezweho biha Satani icubahiro wewe nibigukanga nibigukorako kubera ufise systeme yindi itaboneka. Hariho systeme igaragara y'izuba ariko rero systeme utabona kiretse wimvye iyo mizi nuyibona. Amen. Imizi nuyibona kwera ahantu hihishije. Rero abana b'Imana bafite ubundi bushobozi bafite izindi nkomezi izindi imbaraga ziri ahantu hihishije isi idashobora gutahura. Isi nitahura ibyo abana b'Imana bahagaze mu ijambo ry'Imana. Niumva ngene mushobora guca muri system nabwire muri ibihugu biteye imbere nka Amerika, Canada amugiyeyo nko muri muci muri ete nka juillet nageze kugenda muri Maine muri Amerika Maine muci muri juillet iki habashushe ndabwiza ukuri abantu bagenda bari gusa mwibarabara
hari abagabo bakura n'impuzu bakasigarana ikabutura gusa, abakobwa bonyine bambaye sivyo kuvuga. Hari umuntu yambwiye ngo muri juye na août ngo haba ibyaha byinshi gusumba mu Bubiligi. Tusuye ku byifuzo by'amaso mu Bubiligi, ndibuka muri Bruxelles mu Bubiligi, hari ahantu hari muri hiver, ahantu abantu bose bakanye, twari kubona n'abantu b'abarundi ko turagenda nk'ibarabara, abantu bankurikira bari mu Bubiligi barabizi ko biriko ari byo. Tubona amamagaze badandaza impuzu cyangwa ibira, usanga ko mu mavitre mu biyo bagasha impuzu n'abamannequin n'ibiki. Ngeza ahantu mbona abakobwa nka bane bari gusa, ugamenye ibona agira na mannequin neka n'ibipupe. Ndabona ko arantwengera bampamagara ngo stanga mu Kirundi nta soni. Chabira turi kwenda tuve ngaha twiruke. Mu gisagara Bruxelles aba prostituée hanze ku mugaragaro bari mu biyo, harimo chauffage ko harimo hiver, bo harimo chauffage, bagagutwengera guhamagara. Hari n'umuryango hajya, hariho n'ahantu uriha babwiye turagenda ukariha ukacuge ana machambre bagwa na reçu baratanga taxe, iyo nzira tanga taxe muri leta. Na Afrique du Sud biriyo nabibonye je nabyibone. Kwera bereke isi yahigeze nta kibazo bibatera kwibarabara abantu barengana. Muri Afrika nabyo muratahura neza, muri Afrika cyari urupfasoni, muri Afrika barambara nabi mugabo haracyari akantu ko muri Afrika ibura birarenza. Ariko iyo si yo hanze muzorabe ibintu byose kenshi ngaha ibintu byo muri Afrika biva he? Nibiye biva muri Afrika, nibiye biva muri Afrika bigenda iburaya byose biva hariya. Nuvuga yuko rero isi satani systeme yiwe yarondeye ibihugu bitunze bifite amafaranga nibikoresha kugira domine isi yose ikoresheje n'uburyo bw'amafaranga. Nje ko biraba rero mu isi yose. Rero ngahe burongora ukunda cyane havuga ngo igiti kira ahantu hari ubushuhe nta mvura ihari. Mu bisanzwe igiti kira ahantu atari imvura kiragira gute kiruma, ariko ngo wizige uhoraho cyangwa Imana ngo azomeze igiti kiri iruhande y'amazi gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi. Ya igituma kenshi ugwa mu bigeragezo nuko udasenga utasoma ijambo ry'Imana, kuko ikintu gishoboza kuba muri sanctification cyangwa kwezwa ni ijambo ry'Imana hamwe n'iki n'amasengesho. Haleluya, Imana ibahezagire. Kumwe murakurikira. Dusome umurongo Timotheo wa mbere 4:5. Ibintu bibiri amasengesho. Dusomere soma. Kuko kiba gihezagiwe n'ijambo ry'Imana no gusenga. Obize gihezagiwe ko kibakoresha si guhezagiwa. Tout est sanctifié par la prière. Sanctifié si guhezagirwa, kwezwa. Abyumva ijambo si guhezagirwa no kwezwa. Mu Gifaransa siko bavuga. Parce que tout est sanctifié. Vyose vyejejwe par la parole de Dieu et par la prière. Nimba ushaka na muzima bwejejwe hari ibintu bibiri. Hari ubushobozi buva mu masengesho. Gusenga pana dimanche gusa, gusenga imisi yose, sivyo? Kusoma ijambo ry'Imana imisi yose. Ginatangura kanguka mwe Imana nyeretse ati abana b'Imana ntibasoma ijambo, bayisoma dimanche gusa. Rero ni vyiza ko baronka n'umurongo n'ibiburi umurongo basoma ku munsi. Niho byatanguriye. Baronka ijambo, bumva ijambo. Haleluya. Ijambo ni inkota. Nizo gushoza kwitandukanya. Nushobora kunesha isi utumviriza ijambo ry'Imana. Nushobora kunesha isi udasenga. Ntibishoboka. Kuko kubisa cya giti adusubirize hariya muri Yeremiya 17:8. Adusubirizeho Jeremiya 17:8. Kuko ijambo ry'Imana najya amazi yo kwaravuga. Amazi ni yadusanctifia, ni yadushoboza. Amazi ni yaduha ubuzima. Amazi n'ubuzima, n'amazi fizike n'ubuzima bugaragara. Amen. Nje gutuma ijambo ry'Imana tugeranya n'amazi. Nje gutuma Petero yagendere ku mazi, yagendere ku ijambo yavuye mu kanwa ka Yesu. Haleluya. Ijambo ryo rigushoboza kuko ngazoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi kitumva. Ye! Kwa kitumva izuba. Kwa kitabyumva.
kiraryumva nari kiryumva kirumva izuba muga izuba nta efe izuba igiti kiraryumva ariko nta efe rigira kuri cyo kubera iki hako amashami yokumye hari ubuzima buriko burava mu mazi hari ubuzima buriko burava mu mazi buduga buca mu mizi buduga mu giti nico gituma rero abakunda Imana abana b'Imana bakunda Imana isi iraza haraza pornography haraza ibintu byinshi bigezeho haraza amaboîte de nuit haraza ibintu byose ntacyo bikugira kuko urahagaze mu ijambo irumva biraza imiziki y'igipagani urayumva muri bisi urayumva mu ibara urayumva ntacikugira ko wowe urazi aho uhagaze urazi ko ihanga ryatoranijwe urazi ko utagenda nk'abisi urazi ko umubiri wawe wose ukwiye kwezwa ugakora ibihimbara Imana gusa cyo gituma gido giti kiravyumva ariko naco bigira kitumva izuba iyo ryatse kiravyumva mugabo nta efe kuko ariko ngo kiramana itoto kimari vert ntikiba jaune uno munsi abana Imana bashobora kuba akagira mu depression ko atashoboye kuronka telefone igezweho muri Amerika ufise iPhone 11 ukagenda kufata amadeni iyo iPhone 11 imaranye nta n'umwaka imaze ugaca ugenda gutonda umurongo amasaha 3 bazisohoye ari umuntu aririmba muri korale yuzuye mwe muhera avuga mu ndimi abandi nayironse ntagishoboka urukundo rw'isi rwaradominye cyane muri wewe amen vuga yuko urukundo rw'isi uzorubona ngene ibi by'isi bifite agaciro kuri wewe nimba ushobora kudasinzira ngo udashobora gusinzira ntaronse iya muduga ushobora gusinzira ntaronse iriya mpuzu ushobora gusinzira ntaronse hariya hantu ntaronse visa fuma pfa mbega uvuga visa yahe y'igihugu cyo mu isi sinumva ngene ushobora kumva yuko utaronse visa y'igihugu cyo mu isi umva ubuzima bwose bubishe kandi ufise visa yo mu ijuru biragoye kumva rero umurongo ndabasabye kuri mu wandika amasaha yanje arageze reka so umurongo wa nyuma Roma 12 sinoga nta usomya umurongo 12 umurongo wa 2 afete niho naguhera ko mugana nashatse kuhereza ko Romains 12 verset 2 dusomere ntimushushanywe n'ivyiki gihe ne vous conformez pas au siècle présent yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba surimo kantu pio basamaye barashonje kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba gasubiremo n'inkomezi pio kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba sidashigwa subiramo n'inguvu kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba Pierre ashonje no munsi nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose oya Pio urashonje sasa yageze vrema kugira ngo gasubiremo n'inguvu kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba abana b'Imana ntibazi ivy'Imana igomba abandi barabizi bakavyirengagiza kubera bashaka kunezereza umubiri ariko ubimenye kugira ubimenye hasabwa kutishushanya utishanye n'ivy'iki gihe nubwo yuko bavuga uti jewe ndakijijwe abahungu bamenye ko nkijijwe abakobwa bamenye ko nkijijwe bamenye ko duwa Yesu ko nkurikira Yesu ndi mwisi sindi uwisi ariko dukeneye kumenya vuga uti kumenya 2 Corinthiens 2:11 abikorino bakabiri ca kabiri mu 11 Paulo avuga ngo ntituyobewe amayeri amayeri ruagrave ufite ibijambe n'amayeri kugira ngo satani naronka icyadutsindisha kuko tutayobewe uno munsi ukwiye kumenya amayeri yiwe
rwa rukundo rw'Imana. Ubu ndasaba kwazana rukundo Imana nibakiboduza. Sishaka kubaduza ngo bakubone ariko wibonye wonyene. Urababaye, nta mahoro ufise kubera dafise imishatsi nkanaka. Isi yamaze kwinjira muri wewe. Amayeri ya Satani naho nyene ahagaze. Imana ibahezagire. Tuhaguruke dusenge. Haleluya. Tuhaguruke dusenge kugira rino jambo by'ukuri rigire ubuzima muri twebwe. Nta kamaro kumva ano majambo ukaguma muri wa wundi. Sivyo? Jambo ry'Imana ngo kumviriza ijambo nuhinduke ni nko kukwiraba mu kiro cyangwa mu kirore ukibagira ngene usa mu maso. Amen. Reka rero dusenge. Tube n'abaririmbi baze. Umuntu yumva ko rino jambo ashaka ko rigira ubuzima muri we aduze kuboko dusenge. Mana turagushima ku jambo uduhaye, jambo ridasanzwe. Turasenze, ndasenze, nsengera abadugije kuboko bose, na jewe nisengera kugira dushoboze kudishushanya n'inosi. Na numwe yovyishoboza Mana. Kuko izuba ryinshi, hariho pression nyinshi ivuye mu isi. Ariko ngo watoranije, wabahaye ububasha, warabatoranije, warabarokoye, ubashira ku ruhande. Udushoboze gusenga iminsi yose, udushoboze gufungura ijambo ryawe, gushorera imizi, gaturonka ubuzima, tugendera mu ijambo ryawe. Urakoze kuri Imana nziza. Ndacagaguye mu izina rya Yesu imigozi ya Satani yose. Urakoze Mana ku bantu uri kura deliver. Hari abantu bako nabohoka imigozi ya karande mu izina rya Yesu bicike. Impwemu z'ubusambanyi, impwemu zo kuraguza, au nom de Jésus. Urakoze Mana kubagiriye neza. Urakoze Mana. Haleluya. Hari umudamu agwaye infection vaginale. Kushikana aguma yiyagaza no gutabuka yatabutse. Uno musi urabohotse mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubura kurakiza abantu babiri bakiza umugongo. Urakoze ku ngwara nyinshi ukurakiza. Urakoze ku migozi myinshi abantu baboshwe n'ishavu, uburakari, haba ngaha haba kuri YouTube bakira kubohoka mu izina rya Yesu. Urakoze ku deliverance y'ukuraba. Urakoze kuhanura kubohora mu izina rya Yesu Kristo. Ivyifuzo vy'isi au nom de Jésus. Haleluya. Abantu bafise ibiheko babiturire. Umuntu wese agenda arabu aja ku mupfumu yihane mu izina rya Yesu Kristo. Abantu baboshwe na pornography benshi, saba jeune gusa n'abakuze n'abari marié baboshwe na pornography. Iyo mpwemu turayihamvye au nom de Jésus. Urakoze Mana, icyubahiro cyose Bana n'ukuganza bibi vyawe ubu bidashira. Mu izina rya Yesu dusenze twizera. Amen.